Yes, mu bakobwa 9 bari mu higanwa uno munsi ari witwa Arakaza Deleuze. Arakaza Deleuze numéro 1. Ne bande bizeye ko Deleuze abatahukana ikibanza ca mbere. Isa Chanceline. Mulisa Chanceline numéro 9. Yes, abo nibo bariko barahiganwa nibo mu kanya tuba tumenya ninda nza gutahukana ikibanza ca mbere.
Yes, muradutuka gatoye iyi ni imihondo dushime Maria Bakoze. Nasubiramo cyane mu gihe
twumvise mwashimiye kuri application zo kwiragiza mu ntara ya Muyinga tukaba tuzi ko hari ahantu mu makomine ya Muyinga hataragera amatelefone kandi ukaba washimikiye cyane ku batwakazi n'abakobwa batwaye imari batarageza amashuri abo bantu ni bakwiye bazakoresha ama application ni uyuhe mugambi muteganya kuri abo bantu badashoboye gukoresha application? Murakoze twakazi cyane abo bibarukiye iwabo ndiko ndatangiza inyigisho nzogerageza kwegera ndabaha inyigisho iyo application navuze izofasha kugira ngo dukwirakwize inyigisho zoroshye. Maria ni igiki muteganya muri no komine ya Muyinga ahanyaneza ubwikunze ikintu uzoshimikira kugira umwigeme wese ahari yumva agaciro kiwe yumva ko akwiye kungana n'umuge tuzi ko abakobwa turi hasi y'abakobwa babo. Murakoze ikintu nzogerageza cyane cyane kwigisha abakobwa kugira ngo bashobore kubona yuko nabo bafite agaciro cyane cyane nzogerageza kubigisha kwigirira icyizere bakumva ko nabo bashoboye kandi bakumva ko atari ibintu bihari n'abakobwa gusa bakumva ko igikorwa cyose umwigeme ashobora kubikora kandi kikagenda neza. Ako gatoya nka Mariyamu niko mvuga nka wewe ni ikihe kintu umaze kugeraho wumva wokwikompara k'igikorwa cy'umuhungu nawe banga mushora?
ikibazo cya kabiri bavuze umwigeme ahejeje amashuri niho baba bageze ko yiteza imbere mbega amashuri y'umwigeme ahererana
ukubabwira ingaruka mbi duhura nazo iyo tugiye kubaka hataragera n'iyo tubyaye hataragera. Murakoze. bisaba yuko ababyeyi babwira hasi no gufasha ko zokwegera abajejwe agateka ka zina muntu mu kubafasha kuja kurekurama imiryango yabo. Hari imiryango myinshi by'ukuri itinya kuja ahagaragara ariko mu kibano bakayidoma ko urutuke. Jewe rero umuryango baserivise ko badomye ku rutuke zokwirukira mu kuja kumenya by'ukuri ko iyo ngorane ari. Murakoze. birashika kandi abamudoma ku rutoki Abigeme bojijuka bakamenya ko gutwara inda hakiri kare hataragera, gutwara imbanyi batifuza mu kuja guhangayika mu buzima n'ibindi. Murakoze. Umugambi wanje ni tugarukire agateka k'umwana yabyawe akihakanwa n'umuryango wiwe, akihakanwa na se amubyara. Ngomba gushyigikira uyu mwana by'ukuri mu kuja kumufasha ku ishure akiga, kuko kuba yarabyawe akihakanwa na se bigatuma umwana atakaza agateka kiwe, abura abamushyigikira, akaba umwana w'amazina atandukanye, abura agateka kiwe. Ngo nzobikora gute? Ngomba gushyigikira uyu mwana yige, kuko atize nta wundi muryango afite, kuko atize nta handi afite azotorana. Ababyeyi b'abo bana ngomba kubahimiriza ko by'ukuri bokwita amashyirahamwe, bakajya hamwe bakiga uburyo borera abo bana babo. Nobafasha kuja mu mashyirahamwe ajejwe gutanga imbuto egera imbere egera imbere Biri
Ibi
uzushimire uzumpa agacupa kandi unyongere none n'ubuze uti mbe gushimire ndaguha agacupa kandi wongere none hari umugabo ahabwa rimwe ushaka agacupa none sinakure ntirashimira umpa agacupa ndagasome none agacupa karishirwa gashyara agacupa umuntu agatanga kavuye ku mutima oya ko byakunaniye waribagiye n'ubu uzogarukaje amazina abarizwa Ishimana Rose akaba arije ateguye kino gikorwa n'umunsi mubona turiko turakora ni igikorwa cya Miss Muhinga Ndeneveteye nk'uko twabonye aha igikorwa turavuga ati reka natwe tubitegure mu ntara yacu ya Muyinga. Rero iki gikorwa ni igikorwa kigoye cyane mu buryo bw'irubero eka no mu bikorwa ari nacyo bituma ubwa mbere tubanza gushimira nyakubahwa buramatari wacu yaradufashije cyane noba ndamusabye kuri ashyira hano abantu twatuye aho twakoranye kuva tugitangura gushika kuri ino saha sinokwibagira diregiteri wa paramedikari yarafashije cyane arafasha ibishoboka byose nawe umuhamagara agashika hano yose yamufashije kugira kino gikorwa kigende neza kuko kigende neza gishobora urabona n'igikorwa kinini cyane dufite abantu benshi baje kugushyigikira abavuye kugura ingozi bose bavuga yuko biragaragara bitaze mu gihugu no kuri ubu ati reka amashyi abadufashije kino gikorwa bose sinubwo kwibagira Zakariya n'uno munsi aratwemereye ibintu bikomeye cyane aho yatwemereye yuko umwigeme wa mbere w'uno munsi agiye kumorosa akazi muri icyo gikorwa n'igikorwa gikomeye cyane umwigeme w'iterambere ry'intara yacu agiye kuba ahaganya akantu mu kwezi hama n'ukuri ndashimira benshi cyane kuko iki gikorwa cyafashije benshi cyane nababariye jewe kandi kuba kitari kubishobora sinokwibagira musitanteri wa komine Muhinga yadufashije kuva bigitangura gushika n'uyu munsi nawe nyine namuhaye karibu hano shyirahamwe Volcano yaradufashije bikomeye abatubonye twarakoze ingendo nyinshi cyane turaja kuri parike nkuru turiko turatembereza ababigeme kugira tubereke ibyiza by'uburundi kugira tubereke natwe aho twovuga ati uturose ingenzi mu ntara yacu twubashikana tukabereka ibyo dufise rero n'ukuri guhamagara uwaserukiye Volcano nawe yashize hano ndashimira cyane bivuye ku mutima kandi kuri nongera nsaba uwo mutima bazema wamani mwadufashije cyane royo mwanabaremye pepera y'abinjirwe bari bambaye umupira wanditseho royo ndibaza mwabibonye cyane n'uhamagara niwoba yaserukiye royo ashyize hano ndabandanya shima cyane sinokwibagira ambasaderi kino kibanza turimo ikibanza kiwe yaradufashije aradufasha cyane atubera umubyeyi urabona yuko yari kumushyigikira ingiye kutubera ikomeye ikindi kintu yadukoreye
Azoroniki, Wakatatu, Azoroniki, Miss Popino, Azoroniki. Ego, yakoze kusubiza ijambo. Nuko iwacu event yabiteguye hano agahembo yategekanije kugira baze babone abigeme bazotorwa mu ba mbere. Twateguye umwigeme wa gatatu azohabwa ibihumbi 300. Umwigeme wa gatatu, umwigeme wa kabiri azohabwa ibihumbi 500. Umwigeme wa mbere ariwe tugiye kwitwa Miss Muyinga 2021 agiye kumara umwaka wose ariwe azokira abigeme b'Imuyinga n'iterambere azohabwa umuliyoni n'inusu. Miss Muyinga nawe tuzoba ibihumbi 100. Hama rero ibyo nibyo twebwe nka asosiyasiyo ya Event yateguye, ariko hari ibyo mubize ngaho n'amasura wawe amasimusi abafotografi abafotografoto imukanziza inyuma umulisa Selina arazi